ni intahe y'ukungene mwafashwe canke wabiza ku nguvu ni papa wawe akuvyara muri rusange. Umwana wiwe yivyariye biba bigoye cyane kumva. Harabo yari yarasize muri iyo mpimba arambwira ati tugende kubaraba bisanzwe. Wa mwana urumva yari yiteze papa wiwe akubwira ati tugenda aha uba wumva bambone nanje ndi kumwe na papa, umva ba wumva nyene ari wo munezero mwoguma muri kumwe. Uvuye duca ahantu ngurira akantu ufunguranywa. Hama mbwa nawe acaranywa acatangura rero kuja sur la pression de l'alcool. Ariho rero yaciye atangura kumbwira ivyo bintu gushikaho antwara ahantu. Yakubwira gute? Yambwira yuko agomba nyene mu kirundi ceruye. Ikintu ca mbere uratangara kavuga ata ndi muri film canke ndakanura sindiko ndarota. Ahantu twari turi rwari urupangu rutari clôturé kandi n'abantu bari bahabane baza ko bari bamunsi. Kandi urumva umuntu nk'uyo nta vyongorera mu kubivuga. Yaravuga ngo usohoka ndamwica. Muri uyo mwanya hose urumva narataga nkatakamba mugabo nta muntu n'umwe yigeze aparvena gusohoka. Mu nyuma biraba. Mu nyuma nagondojwe, mu nyuma narushe torture. Ndavuga ngo kora ibyo ushaka. Mwasubiye kubonana, mwasubiye guhura? Oya, twaranatahanye kuko twaba ahantu hamwe. Ego, muga naramubwiye nti ntuzongere unyibagire yuko wowe waravyaye umwana w'umukobwa yitwa Naka. Kuki utamwitwariye ico gihe amashiramwe ajijwe agateka yarahari? Ca wibaza uyo mwana afise iyo myaka itarashika 18 kwiyumvira d'abord uri sous le choc y'ivyo bintu vyabaye. Ubwo bwenge bwo kwibwira ngo ngende ngo kumwitwarira ntuzi ko nivyo bintu by the way bibaho. Igihe cacu ibi bintu vy'amarezo sociaux nta vyari biriho cane. Nta na telefone nari ntizari zashike mu nta na telefone nari mfise kugira ngo umenye. Afite ni nk'isi kugwako ukabura icyo ufata n'ico ureka. Ego. Umuntu ashaka kwibaza n'ubu iki kino gihe muravugana abavyeyi yaba mama warabizi yaba abandi bantu barabizi mu miryango kuburyo ushobora kuvuga ati ndire kuyendagiye gutanga témoignage kuri kamera donc papa wa no munsi ahari nimba gihari yaragusavye imbabazi bimeze gute muri rusange? Je nageze gufatwa ku nguvu n'umuvyeyi wanje yavyakiriye gute kuri we? Ndabimubwiye we ngira yagumye yibaza ati uyu muntu yubahutse kumbwira iki kintu akusiyo uyu n'umugore wanje. Ego ntiyabifashe nabi ahubwo yaciye ankunda gusumba. No musi niwe tubana niwe mubana nimufitaniye babana batatu. Akabazo ni kamwe kuri mariage papa wakuvyara yarahari? Yarahari yari yicaye imbere. Nta kintu na kimwe? Oya umva jewe nta kibazo nari mfise kubera umva naramubabariye kandi nta n'inzigo ndamufitiye ahubwo mu nyuma nagarutse kumugirira ikigongwe kuko urumva nk'umwana w'umuntu wikoreye ikintu nk'ico urumva ata mahoro. Ubundi ngira nta mahoro afise mu mutima kubw'ico kintu. Rero sinumva umengo no yari umuvyeyi nyene yicaye imbere ari mu baronse n'amakado. Yes, bakunze open mic. My name is Patrick. Turi kumwe n'umwe nobwa kari umurundi kazi araza kutwidondora kuri rusangi. Ndakuramukije. Mwaramutse. Akazina kanyu? Agakiza Fleureine. Agakiza ninde muri rusangi? Agakiza ni umumama w'abana batatu yubatse mu mategeko. Ego akaba ari n'umwana w'imfura mu muryango akomokamo. Ego ni intahe y'ukungene mwafashwe canke wabiza ku nguvu kwawe akuvyara muri rusange. Iyo ntahe vyagenze gute muri rusange? Okay, iyo ntahe jewe nkuko nabivuze ndifura mu muryango hama sinagiriwe amahirwe yo kubana n'abavyeyi umwanya munini bose bari hamwe. Kenshi twabanye n'umuvyeyi mama mvyara hama papa wasanga ari ahantu hatandukanye.
biba muri ubwo buryo yuko nk'umwana utabona umuvyeyi wawe w'umupapa iyo ubonye abandi bana bari kumwe n'abandi bavyeyi b'abapapa babo ukabona ingene babashimisha uba wumva nawe ese icompa nanje papa akaza tukabana nkafina nk'uko abandi bafina. Hanyuma igihe kigeze aho hantu yari mu mpimba aravayo aje wa mwana amwitikanye igishika wa mwana yagiye arakomereka muri ubwo buryo bwo gufatwa ku nguvu n'abandi atariko n'abandi atariwe urumva yiteze papa wiwe kugira ngo amuganirire amubwira ati papa ibi byagenze nuku umva yiteze wa muvyeyi aza kugira ngo amuhoze mugabo ntivyabaye uko ahubwo vyabaye ibitandukanye n'ivyo kuko nawe yaciye aza gusongera isibe kunyica ashikaneyo neza mu kumpohotera amfata ku nguvu. Gato tutarashika kuri papa wagufata ku nguvu wari wahohotewe gute mu ntango mwari mubana na mama wawe canke n'uwundi muntu vyari bimeze gute? Oya ntitwari tubana na mama kuko mama twarabanye hama hagera kubera uko kuntu batari kumwe na papa bisaba yuko ngenda ndaba mu miryango itandukanye. Naho nagiye ndakomerekera uretse yuko no mu rugo iwacu naharakomerekeye nkiri umwana naragiye ndakomerekera no mu miryango itandukanye. Urahuye n'umuvyeyi wawe aravuye mu mpimba aho yarasanzwe ari umurindanye n'igishika biba bigoye cyane kumva ko umwana w'umukobwa novuga ko ari nko gufata ku nguvu yafashe ku nguvu umwana wiwe yivyariye biba bigoye cyane kumva canke hariho n'abantu babasha kumenya yabitanguriye gute ukuntu byagenze. Hari abo yari yarasize muri iyo mpimba arambwira ati tugende kubaraba bisanzwe wa mwana yiteze wa muvyeyi haciye igihe yaravuye hari haciye umwanya nta mezi n'atanu yari aheze avuyeyo nta mezi atanu yari ahaciye wa mwana urumva yari yiteze papa wiwe akubwiye ati tugenda aha uba wumva bambone nanje ndi kumwe na papa umva uba wumva nyine ari wo munezero mwoguma muri kumwe kugira umuganirire kugira muvugane muronke imyanya yanyu kugira ngo pete tuzoshike no kuri vya bintu mubwire. Turagenda turabaraba tuvuyeyo duca ahantu ngurira akantu ufunguranywa hama mbwa nawe acaranywa acatangura rero kuja sur la pression de l'alcool ariho rero yaciye atangura kumbwira ivyo bintu gushikaho antwara ahantu. Yakubwira gute? Yambwira yuko agomba nyene kunsambanya mu kirundi ceruye. Nawe muri ico gihe wacu vyakira gute ari nka papa wawe ubona ko ari we yakuvyaye? En fait muri ico gihe d'abord ihe image wa mwana yari yiteze papa wiwe mu isura itandukanye niyo. Ikintu ca mbere uratangara kavuga ata ndi muri film canke ndakanura sindiko ndarota nico kintu ca mbere urumva uratangara. Rero bigiye kuba guhohoterwa imbere y'ico gikorwa haragera igihe umaze ko guhohoterwa nk'amasaha nk'atanu haragera igihe uba wumva umenga ari gupfa napfuye. Ico gihe kuguhohotera yaragukubita amakofe yarantera yarantera ibintu akankubita amakofe akambwira nyene amajambo mabi utobwira umwana wawe ngira sinabaye mu ntambara ngo duhunge mugabo nibaza yuko amajambo yambwira ari ay'abantu bafashwe ku nguvu mu ntambara babwirwa. Umva ubukoko wamengo ni igikoko. Yari yanyoye nk'inzoga nyinshi ku buryo oya nta nzoga nyinshi yari yanyoye. Ahantu mwari murire muri ayo masaha 5 hari hameze gute? Ahantu twari turi rwari urupangu rutari clôturé kandi n'abantu bari bahabane baza ko bari bamunsi kandi urumva umuntu nk'uyo nta vyongorera mu kubivuga yaravuga ngo usohoka ndamwica. Muri uyo mwanya hose urumva narataga nkatakamba mugabo nta muntu n'umwe yigeze aparvena gusohoka ngo antabare. Mu nyuma biraba mu nyuma nagondojwe mu nyuma narushe torture ndavuga ngo kora ibyo ushaka. Kuva ico gihe ntimwasubiye kubonana ntimwasubiye guhura? Oya twaranatahanye kuko twaba ahantu hamwe muga naramubwiye nti ntuzongere unyibagire yuko wowe waravyaye umwana w'umukobwa yitwa naka. Arabaca bagaruka muri comments canke abandi bakiyumvira mu kiganiro akavuga ati
kuki utamwitwariye ico gihe amashirahamwe ajijwe agateka yarahari. Ca wibaza uyo mwana afise iyo myaka itarashika 18 kwiyumvira d'abord uri sous le choc y'ivyo bintu vyabaye. Ubwo bwenge bwo kwibwira ngo ngende ngo kumwitwarira ntuzi ko n'ivyo bintu by the way bibaho. Igihe cacu ibi bintu vy'amarezo sociaux nta vyari biriho cane, nta na telefone nari ntizari zashike mu nta na telefone nari mfise kugira ngo umenye. Afite ni nk'isi kugwako ukabura icyo ufata n'ico ureka. Ego umuntu ashaka kwibaza iki kino gihe muravugana abavyeyi yaba mama warabizi yaba abandi bantu barabizi mu miryango kuburyo ushobora kuvuga ati ndire kuyendagiye gutanga témoignage kuri kamera donc papa uno munsi ahari nimba gihari yaragusavye imbabazi bimeze gute muri rusange? Oya papa ntarigera ansaba imbabazi mugabo jewe nk'uyo muntu yakomeretse hama umunsi umwe agahura n'umugabo witwa Kristo hama ukarondera kubana nawe uyo mugabo ukumva ivyo akubwira ukamuyoboka hari ibintu agenda aragusaba gukora. Ego rero nabaye oblige nk'umwana w'Imana afise ariko araja kumva jewe nogenda nkamusaba imbabazi. Urugendo rwawe rwo kubaka kwagira umukunzi byari bimeze kubera uko kuntu nagiye ndakomereka nari nsi ivyo nkeneye vraiment. Ikintu ca mbere naravuga ngo jewe umuntu azombera umugabo muri jewe ninamubwira iki kintu akacyakira azoba ari uwo nyene. Yari iyo condition. Sinari nkeneye umuntu aza ngo angirira imbabazi kubera ico kintu oya. Niyo nakimubwira akacyakira nkamubwira nti kandi ntubikore kugira ngo wumva arakagongo ngiriye nuyo nyene nzoca ndamwakira. Turahura mu bandi twaba twaragendanye nta muntu numwe nigeze mpavura kubibwira mugabo uyo narumvise bivanye n'ukuntu twaganiriye narumvise no muhishuka nkabimubwira. Biba bigoye cyane kwakira umbwiye ati je nageze gufatwa ku nguvu n'umuvyeyi wanje yavyakiriye gute kuri we? Ndabimubwiye we ngira yagumye yibaza ati uyu muntu yubahutse kumbwira iki kintu akusi uyu ni umugore wanje. Ego ntiyabifashe nabi ahubwo yaciye ankunda gusumba. No musi niwe tubana niwe mubana nimufitanye babana batatu. Akabazo ni kamwe kuri mariage papa wakuvyara yarahari? Yarahari yari yicaye imbere. Nta kintu na kimwe? Oya umva jewe nta kibazo nari mfise kubera umva naramubabariye kandi nta n'inzigo ndamufitiye ahubwo mu nyuma nagarutse kumugirira ikigongwe kuko urumva nk'umwana w'umuntu wikoreye ikintu nk'ico urumva ata mahoro. Ubundi ngira nta mahoro afise mu mutima kubw'ico kintu. Rero sinumva umengo yari umuvyeyi nyene yicaye imbere ari mu baronse n'amakado. Umugabo wawe yarakijijwe ico gihe muhora? Oya ntitwari dusengera muri eglise imwe yarakirijwe hanze. Turazi ko kenshi mu ngo hakunda kuba hariho ugushwana gushamirana rimwe na rimwe ukanibuza n'uwo muri kumwe ati uribuka ko vyagenze. Nta munsi n'umwe vyigeze bishika akwabiza ako kantu ka kera? Nta munsi n'umwe ugitanga nta munsi n'umwe yigeze ico kintu akimbwira. N'umuntu yarambwiye uko yumva urugo rwiwe byose arabimbwira. Nta kintu yambwiye yigeze arengako kandi ico kintu nta no munsi wa rimwe. Wari mu bantu niyo bashaka avuga ati jewe ivyo naciyemo kuva nkiri umwana gushika none munsi nubwo noshaka nkaja kwidanaza nkuko abandi bidandaza batazira ko bitwa indaya biba bisanzwe cyane. Uno munsi turahura nabo tukabajija kuri bo bafata gute eske yaje kazi kabo ukabona gute muri rusange baba barimo? Okay nanje ubundi bwabaye ubuntu bw'Imana kutabijamwe nogomba mvuge ngo ntabwo ari nguvu zanje. Rero bajya abantu bidaya bita indaya aho hanze je ntabwo ndi bubajije kuko aho bigeze ubu iyo umuntu akomeretse aca handi agakomereka kandi inyuma y'indaya hari iyindi histoire hari ibindi bintu biri inyuma yavyo bimutuma akora bijyo. Inyuma y'abajya abakobwa kandi badutwara abagabo bagenda ugasanga ariko agendana n'abagabo b'abandi hariho histoire y'inyuma y'abijyo ibitumye akora kijya kintu. Nico gituma sindabajija gushika nshobora kuba narabigize ikindi gihe mugabo ubu
sishobora kubavuga gute kubavuga uko batari kubafatira kuri kirya kintu ngo ndabadefinise mbere yo kuvuga umuntu ari donc umanza utohoze umanza umumenye umenye n'icabitumizo ego ko nta muntu avuka ari ndaya uko ukora iki kugira ngo ivyo vyagushikiye ntibize byongere bishikire n'abandi muri rusange kuko ni waca muri kino kintu no musikavuga ati kubera twarezwe dukubitwa abana banje ntegezo kubakubita donc iyo generation yawe n'indi generation izoza y'ibinjana izogumye kubitwa uhakwakurwa iki no munsi kuri wowe uvuga ati nkeneye ko bino bintu byambayeko bitosubira ko kubera ko n'abandi inyuma rero yo guhura n'ivyo bintu inyuma yo gukira inyuma yo gutanga imbabazi inyuma ni umwaka w'ibihumbi wa 2024 uri kurahera niho nabonye intahe y'umwana w'umukobwa ariko aravuga ngo jewe mama wanje arafunzwe papa wanje niwe tubana ariko aravuga ngo ubu nije ndi responsable nije nsuma nije canita abana batoyi bacu batoyi banje ati mugabo hageze igihe papa atanguye kunsaba ngo turyamane ayirungika muri groupe ahantu so yayirungitse yari sur anonyma ati mugira ico mumfashije iyo message je ndayironse numva ikintu mu mutima numva ijwi rimbwire ngo none we ko wakize ko ivyo bintu vyakubayeko ugakira ukababarira ukubaka ugakora ubuzi ukavyara abana ntihagire ikintu na kimwe kikubuza mu bintu bigaragara kikubuza gushikako ntiwofasha abo bandi rero niyo mpamvu naciye mpaguruka mvuga ngo je ko ndi umwe reka mpaguruke naho muri societe yacu ivyo bintu ntibivugwa kuko urumva naho bo bimenya muri iyo miryango ntibashaka gutwara kwa muganga kuko barabaza ati ninde yabikoze usanga ari wewe ahubwo ucitse iki ari wewe ucitse igitabwa ari wewe donc ntukiri victime ahubwo ni wowe umengo wo guhora ntibagufashe kugira ngo bashobore gukurikirana kubera ni tabu mu Burundi ntituvuga muri culture africaine hari ibintu bitavugwa sishobora no kubivuga kuko ni wandikira minerval sishobora kubivuga kuko niwe niwambeshejeho ninabivuga ninda cyabikora urumva batuye banje no bahiriya ninda zoca bigisha urumva tubaho hantu tukanuma ndavuga ngo harakwiye umuntu ahaguruka atari ko arondera amaviews nkuko bamwe babivuze mu biganiro biri imbere ahaguruka ukishira kuri karubanda kugira ngo ukiza abo bandi kuko uyundi niyumva ndiko ndabivuga azovuga ngo ujya muntu yubatse kubivuga reka ndamwegere ndamuvugisha wo gutangura kubivuga niyo ntambuko ya mbere yo gukira ego nimba ari ishami niba ari fondation yitwa ngo iki no munsi mufise abantu bangana gute bari muri iryo hohoterwa mbe n'amahohoterwa ngahe ndibuka ko nenga nigeze kwigwa amahohoterwa ashika kuri angahe ndaza kudondagurira turetse iryo ryo gufatwa ku nguvu hariho n'iryo ku mutima ryo ku butunzi n'ayandi ugiye kuraba ishirahamwe kwanza ni association yitwa Salvation Center yo mu Congereza Centre Agakiza Sagakiza izina ryanje nagakiza kuwa gatanzi Salvation Center ego hama dukora mu kurinda ayo mabi mu gifaransa niho kivuga ngo lutte contre les violences sexuelles domestiques bya bintu bibera mu nzu domestique sexuelle hama warumbwiye ngo amahohoterwa aratandukanye ko hariho ayo gufatwa ku nguvu y'ubutunzi nayo nyene mutima ego ugiye kuraba rero kugira ngo ushikire iryo hohoterwa iryo usanga n'ibindi vyabaye tushe niyo mpamvu jewe nk'umuntu yahohotewe muri ubwo buryo ngomba gufata abahohotewe muri ubwo buryo ugiye kubiraba mu mizi yimbitse urasanga n'ivyo vy'ubutunzi nabihoze kubera nkingira ibi nabihoze kubera nkingira ibi muga kubera dashobora gukora mu buryo bwiyaguye tutararonka agrément dossier iri muri ministère turindire kugira ngo turonke agrément mugabo hagati n'ivyo baratwitura nkabaganiriza imbere yuko ndabashira mu minwe y'abapsychologue mu minwe y'abaganga mu minwe y'abathérapeute ndamanza jewe kubera jewe nka jewe nyene nshobora kubatahura gusumba abandi bantu bose niyo ntambuko ya mbere turaganira
kugira ngo numve ama histoire yabo urasanga ari ibintu bibabaje uko biba bitandukanye ego. So reka ndagushimire ndakwifurize uzufashe n'abandi biba ari vyiza iyo vyatubaye ko tuvuga ati natwe ntidushaka kubirega abandi tubabera itara ego. n'akantu bakunda avuga uko wasanze isi ntuzuyisige uzongerezeko. Ni vyiza cane nongera tunababarira n'uwo muvyeyi tubabarira n'abandi tumaze kuvyumva ahantu henshi ariko hari ibitavuga usanga ari n'abantu nyene bari hejuru cane avuga ati ateshewe. So reka ndagushimire. Ego murakoze cane kutwakira kugira ngo duhimirize abo bandi ba victime kugira ngo abashikiwe navyo sepa si umuhero w'isi batwegere baturondere tubafashe hama n'abagomba gufatanya natwe hari abantu ushobora gusanga bafise iyo mihamagaro nimba aba psychologue abari mu bisata bitandukanye nabo batwegere kugira ngo dufashanye kuko byose bihera mu rugo hama twubake Uburundi bumeze neza ntitugende turarepanda ibikomera aho duca hose. Ego murakoze.